Nonge kuramutsa mwese muko murankurikira ni Ange Michel Muhayimana. Nizera ko meze neza aho muri mu miryango yanyu mu ngo zanyu kana weekend kwigenda neza. Tumaze iminsi turiga twagiye kubabarirana no gutunganya hamwe n'abafagiye nabi cyangwa batugiye nabi. Tumaze iminsi ibintu byinshi ejo bavuze kubyerekeye ingene dukwiye gutunganya kandi mu burongozi mu mashengero. Abantu usanga twarakomerekeye mu mashengero canke barakomerekeye mu mashengero ugasanga hari ibibazo umuntu usanga afise byinshi nta confiance acigirira hari n'abata amashengero kubera bakomereze. Hama ndabonye namukwiye kwifata kudashira intumbere zanyu imbere imigambi yanyu inyungu zanyu kugira ngo umwe wese ashimbere mugenzi wiwe kandi mubwizanye ukuri mu rukundo nk'ijambo ry'Imana bidusaba. Rero uyu munsi nashaka tuvone gatonya kuvyerekeye ikibazo navuze ko nzovuga ko no munsi ku bantu cyane usanga mukora ibikorwa ugasanga muragira opposition nimbura umuntu wigisha ijambo ry'Imana ugasanga ari abantu batakwemera bakugwanya bamwe akanakubesha kuvuga ibintu bitari byo ukabasanga ucanka uvugishwa ugasanga abantu baragupinga ngo muvugishwa w'ibinyoma kandi uri mukuru uvuga ukuri cyane ikikwa cyose wowe ukora ugasanga hari abantu barakugwanya. Nasanze kenshi iyo umuntu atangwa kuvuga ukuri avuga ukuri ku ijambo ry'Imana rivuga kenshi abantu baramagurukira bakamugwanya kandi benshi ntibabikora kubera n'umutima mubi niko baba bakunda Imana. Hari gihe kumbure ushobora kuvuga ikintu akavuga ngo sico kandi ari ukuri kwijambo ry'Imana kumbure umuntu ataramenya. Rero nashaka gatonya tuvugane kuvyerekeye opposition mbega uyifatamo gute uyibamo gute bindabivuga ko kwanda amaze kubibamwo kumbure no bankina bibamwe rimwe na rimwe ariko nashaka tuvugane ngene ijambo ry'Imana rivuga ngene dukwiye kwigenza wewe uri kuraca muri ivyo bihe. Kenshi na kenshi nkuko nako ndavuga umuntu ahaguruka akigisha iyo ushatse kuvuga ukuri nasanze kenshi idini ntirikunda ukuri. Idini yavuze idini ni kuvuga ngo ni ibintu biroganize by'umwana w'umuntu bitubakiye ku kuri kwa Kristo bidashira Yesu imbere ariko bishira inyungu z'umuntu imbere bishinga uvuze umuntu imbere n'ibikorwa byiwe n'ubwenge bwiwe n'amayeri yiwe. Igihe rero hagize umuntu ahaguruka akaza kubibomora abantu barababara. Ndazi yuko igihe Yesu yahaguruka aje kuvuga ukuri abantu bamugwanije sabantu b'abanyagihugu batonya binjira muri Temple de Salomo ariko yagwanije n'abakuru b'idini abasadukayo n'abafarisayo n'abakuru nabizi vya Bibiliya vya kiriya gihe. Abo nibo bamugwanije gushika banamwagiriza ko yiyise Imana n'umwana w'Imana agwanya umwami Cesar gushika bamwica baramubeshera kubera yaguma babwira ati mwebwe mwanka kuza kuri jewe ndabaho ubuzima mugacurika imitwe cyane mu vyagezwe mwibaza yuko muri ivyo ariho muzokura ubuzima. Rero nagira mvuga ikintu iyo umuntu akora haguruka avuga ukuri ahagaze mu kuri kw'ijambo ry'Imana abantu bazomugwanya ari benshi. Rero nagira mvuge niki Yesu baramugwanije Paul baramugwanije Paul we baranamukubise baranamubambye ntibamubambye Yesu niwe babambye muga Paul baramukubise baramwica yapfuye urupfu rubi ba Petero nuko nyene muga Paul yavuga ikintu gikomeye ngo hazobwira umuntu ngo avuga ubundi butumwa butandukanye nibwo yavuze ngo canke umwami Yesu yabahaye ngo arakavumwa abagarati igice cambere niko avuga igice ca kabiri ngo arakavumwa ngo ndabisemo kandi ngo arakavumwa. Rero iyo umuntu ahagurutse ngo avuga ukuri mu rukundo rw'ijambo ry'Imana abantu bamugwanya baba benshi bakwita amazina ko wigisha ibinyoma kubesha. Ibyo ndabivuga ko ndabizi ndazi ibihe nagenda camwe kumbure kuva 2009 ntangiye kwigisha ibikorwa Yesu yakoze ntangiye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu ndazi ko naciye mu bihe bigoye aho abantu bakwita amazina bakwita ko wigisha ibinyoma wigisha abantu kuba mu vyaha n'ibindi bitandukanye. Ariko iyo byose nasanze bihamagarirwa ikintu cambere ukeneye nimba uzi kuri kuvuga ukuri utari kuvuga ibintu bitari ivyo kandi ibyo uvuga ari byo ukora bamwo bihwanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana umuntu abisuzumye akabona byubakiye kuri Kristo kuko test imwe ni Yesu Kristo wenyene ni eske bishira hejuru Yesu abishira hejuru umuntu n'ibikorwa byiwe. Igihe cyo uzohagarara ukaba consistent ugahagarara ukavuga naho wabwira umuntu umwe abantu 2 5 10 uzoshikira isi uzoshikira abantu benshi ntazobura abantu bakumva ko ari abantu itoranije uhoraho kugira ngo bumve ukuri. Ico niyo ikintu cambere kuba consistent ntuhagarike ngo ucike intege ngo bangwanije ngo bamvuze. Number 2 ica kabiri nuko ukeneye kutagwanya abantu ngo nawe ucubagwanya ngo uhagarare. Ndazi amakosa ko nayakoze kenshi aho nahagaze ugasanga abantu bashatse kungwanya canke kumvuga nkasanga nanje agiye kubagwanya kubavuga no kubishura ugasanga ugiye mu madeba yo gushwana n'ibindi bya amakosa narakoze ngo sinibaza kunuba nkiyakora ko narakuze hari amakosa nagikora. Rero Paul avuga ngo iki muri Timoteyo wa 2:2 umurongo wa 23 na 45 avuga ngo umukozi w'Imana kwiye kuba ari umuntu ngo ashwana ngo ariko ngo abantu bamwopoza canke bamugwanye ngo kwiye kubahanurisha ubugwaneza n'urukundo ngo kugira ngo Imana ishobore kubaha kwihana
ngo bishobotse ngo bihane ngo bave mu kutamenya kwabo bakira umuco n'ukuri ngo bamenye iby'ukuri ngo baje mu bugwaneza bave mu mutego umugwanizi yabateze ngo kugira abakora ubugombe bwiwe. Rero nshaka kuvuga iki, iyo umuntu ariko arakora ibikorwa byo kurwanya ijambo ry'Imana, kurwanya igikorwa Yesu yakoze, kurwanya abantu bariko haguruka bavuga ubuntu bw'Imana, ubwami bw'Imana, kenshi ntaba ariko akora igikorwa ciwe, ariko akora igikorwa ca shetani ngo bari mu bugombe bwa bamugwanizi. Usomye uyu murongo urabibona. Rero gukora igikorwa c'abamugwanizi c'est pas nécessairement gukora ibyaha no kurwanya abantu bakora igikorwa c'Imana. Rero ico ngira mvuge uri ko rankurikira, ntugwanya abantu bariko barakugwanya, wewe ubananye ukora igikorwa cawe, uvuga ico Imana yaguhamagariye. Iyo ufise message Imana yagucira inzira, ndabikubwiye ko ndamaze kubibona, ndiko ndabibona. Imana igenda cinzira buke buke, ntuhagarare ngo ugwane, ngo wigwanire, ntiwanke umuntu numwe. Hari igihe byashitse gasanga hari abantu nanka kubera kumbere bangwanije, ndazi ko ari igihe gusaba ko n'abantu bamwe bamwe batakaza mu buzima, ugatakaza abantu bitwa n'abagenzi muri proche kubera igikorwa Imana guhamagariye gukora kumbura atakwa aracumva. Ntuhagarare ngo ugwane, wewe bananye ukora kora ibyo Imana ikakubwira ku munsi uzoshika Imana gushaka, nuko mubane amahoro n'abantu bose, mugendere mu rukundo. Ukaba ufise abantu wanka ntubanke, kuko sibo nabo bakora igikorwa batazi, bivuga ngo bakora ibikorwa by'abamugwanizi, ngo bari mu bugombe bwiba ko ibyo ashaka ngo bakore. Rero nukuri numvume ngo nokuremesha, ntushike intege, bandanya kora, uririmba, ntuvuge ngo ntibanyumva, uvuga ubutumwa, buvuga ukora igitangaza, usanga abantu bagakira, Imana igakiza abantu ishe muri wowe bikore. Vugishwa mugo uvugishwe mukuri, ntuzane ibinyoma no kondera amahera n'ibindi bitandukanye. Ikintu cyose ukora ari Imana ikiguhamagariye, uhagarara ushikame, ube consistent gusa, ntushike intege, nturambigwe, ntuvuge ngo ntibanyumva, ngo barangwanya, cyangwa abantu bariko baragenda haraca ngo abantu bariko baragenda kwera bavuze ngo bakuvuze abantu baca batinya. No, hagarara, baba 5 baba 10, babwire mukuri no mu rukundo, udaticitse intege, utihebuye, kuko waguhamagaye n'umwizigirwa, watanguje igikorwa ciza muri wewe n'umwizigirwa azogisozera. Wibuke ministeri si wewe, ministeri ni ya Kristo. Nico gutuma abikuzanira ni buzofasha, ni buzokwigisha. Wibagira bariko araguca intege, wibagira bariko arakugwanya. Iyo ni atize nagenda fata, nibagira biri impande yandi, nabagira biri inyuma, nkarabe biri imbere, iyo ndiko ndaja muri Kristo, kuko nzi yuko Imana igimpamagara ari kure kandi ari hanini ku bw'icibaro cayo. Nuko mugubwe neza, weekend nziza, mwarahezagiwe. Rero tuzorangiza inyigisho ku wa mbere, tangura ikindi cigwa gishasha. Abafite ibibazo masha kunyandikira mukampamagara, mukanyandika, nzobishura. Kandi ashima abantu maze kumpanura, kumbwira nano bikora. Niba ari n'ikintu mwumva no kosora canke no teza imbere, imiryango irugurira kugira ngo mumpanure, ndakira impanuro facilement kugira ngo igikorwa c'Imana kigwe mu buryo bwiza, muhezagirwe, mugubwe neza. Watanguje igikorwa ciza muri wewe, uvyibuke, ntucike intege, niwe yagitangura nazo gisozera. Ni igikorwa ciwe, uri umukozi gusa w'umwizigirwa, warahezagiwe ubuntu bw'Imana bane namwe. Amen.